Murikira ukuri. Murikira ukuri. Murikira ukuri. Murikira ukuri. Ubuheruka muri Murikira ukuri. Toyo ibintu nabayemo mu minsi nakuyemo icigwa gisumba imyaka maze ndaha kwisi. Sha siwe gusa amazi. Je ntibutse ingene nansaba seruko kubera umwe gusa yagiriye nabo umuryango wanje. Hamwe na mohe ya giti wa muhungu numva nicuza. Aha turi benshi tubibayemo mu. Muga biciza. Nuko turiko turabona ko twihenze. Vyahavuye bigenda gute? Hodi hapa. Hodi. Takangutse. Rega n'umuryango watswe gukoroka neza. Igor. Oui. Uko ni kunyagira jefunde. Yo, yamunambabarira boss. Nukuri ndatangaye ivyo kuri sinaniteze ko boza ngaha muri wacu. Bo nivyo kuko jewe kenshi ni gake uzobona amagurutse ngiye kuraba umuntu. Ukuri. Umenye ko ivyo ndagukoreye bidasanzwe. Kabisa. Non, comme n'amasezerano gukorana kandi TV yahagaritswe asha sambla agenda tangaye kubona mu boss nkawe aza muri akagakaritie kacu. Allo cool petit cool erega nahagaritse amasezerano n'akanyenyeri ariko nikibuje ko we dukorana ku gatwe kawe hari cyo dupfa none oya hari byane ufitiye canke ndagufitiye wapi kweli ko ya nafashije akanyenyeri niko nawe we no kwa kazi. C'est normal. Très normal, patron. Voilà. Très normal. Igor. Wewe uri umuhungu aciye ubwenge cyane. Uzi ibintu byinshi muri informatique. Kandi uri umukozi. Okay. Ariko sinibaza ko buzinsogira umpaye ma compliment yose boss. Tu as tout compris. Donc, je gusaba service. Yakutega funderi. Urumva? Jewe naraye nibwo ukomba amazi. Amafaranga tagira uko angana. Nibaza ko hari rusange ari wewe ushobora kubona iyo yanyikiye. Ukayangarukanira. Jewe Yego prime. None nk'amafaranga yawe yanyitse mu buryo buwasha. Sigurira kugira numva aho nohera. Na plage umutahe muri business online raho. Aho banyemereye ko muri 3 jours bazoyansubiza bwije inshoka gatatu. Oya reka kompare. None nubu. Oh no, funderi. C'est vrai. Wa ntumbwire ko wagiye gukorana nabajya ba escrow kuri internet frame. Wereka nabona bipanze neza. Oya. Niyo yanje bari babanje kwinyereka uko tuziraza indegironka mu versement régulier kuri compte yanje. Boss. Asha, bamubanza mubaze. Munje amake yaho. Asha wagonzwe n'akayabu. Baribwe mugabo. Igor. Laba, ufata ordinateur yawe. Aho. Undonera ahantu wabaraye depoje. Uyankurire ko kandi bitashoboka. Erega nyinshi muri izo business online nizo kwextroka mahera. Ubwo n'ubusuma bw'akaja kandi bupanze neza. Mais toi, tu es un génie, n'est-ce pas? Si. Et puis à mon muri domaine maîtrise Igor. Ndavyo. Mfasha kuyagarukana. So gwa bazi 10%. Oya nukuri naho nyemera 50%. Oya nta mwanya wanje no kurirwa nta muri ivyo. Areka shaka impagaritse umutima no kugarukana YouTube yacu yabaye pirate. Gasore. Kumbura muri wa kijambere. Waruzi. Uracyandikira imbuto. None rudaga. Ntuzi ko imbuto y'ibirayi ukishije ukazuba ikabanza gakaba neza. Hageze kwimburuka ikinyura. Ivyo ntavyo waruzi. Yewe. Ni usigaye wimbura amatoni tubonasha. Aha. Abandi murambona bava gutera. Gaje muramanuza agronome. Aho. Abo bita mu murimyi batabanje kubaza. Ibo babo bagaruka guca inkokora abandi ngo mu burimyi nta kiva. Reka mbanze ndakuramutse. Amahoro neza. Amahoro cyane. Amahoro gose. Amakire. Bisaba kweli. Wewe ni bo. Ni heza. Je ni heza vraiment. Kiretse yuko umuriro wa phone wamperanye nayenje ngo ntize sharijeze. Ikesha jeze yawe ije yongera vyohura ni telefone yanje. Bugira bijamu ntibikorana n'utu wacu kubitwinganura. Utinda kutizi kigaruza. Jeze? Akutwenga chawu. Nawe ni umvisha no shatse uvuga. Ati shanizo nyene. Bigabaye. Mbega majambo mwe muyakura he? Akaruka bavuga chargeur ya telefone na charge afana ngoshari. Nuko devyo bifaransa byaje. Nakazima wumvise cyo nagusabye. Mbega bajya udivuga nibi. Ewe rudaga. Aje nukuri. Ndaguha kweli. Basha ushazoyengarukanire nejo. Nego. Hanyuma nawe umuriro ni waguherana. Ubigenze ute?
magwa niki gasha kare ko nava mu mirima nkaca ntiramira kuri Kani Web TV nkaba ndaraba amakuru none kuva ayibaye pirate charger yanje ntakikora iri mwikonje kabisa yego ubu charger rimwe mu minsi ibiri jewe ronda gutera inkuru jewe umuriro wanje umagwa no kumviriza indirimbo gusa banjiriyemo kamwe mwari urumva bakakanjiriramwe nkata ndumviriza naibyo byakanyenyeri jewe nabyo ndaba biba pirate bareka nibimbuza gusinzira Reka sharuza gara kuvuga none mvuga uzigira kanyenyeri yaduha amakuru atohoje neza ngaho rusange kanyenyeri reka sharuza gara reka nta muntu atabizi nende akubaze ayo makuru atohoje araribwa cyangwe aranyobwa jewe kuva ubwato bugiye bukibwa bukagenda agashomera indimwo atakaza imfise ibisigaye ntubimbaza kasharu dagara birakuraba bindaba gute jewe genda kubwiye ati mu bakeneye kanyenyeri woza mu bambere mama we nakagushuha kwawe mu bihugu by'abaseruko n'abarengera ndahiyo taba Kani Web TV yazarasukamo mabisi ubu wo bugeze je mbira we yubugeze hewe none ushaka nsinzire kandi umuryango wacu baseruko ugeramiwe nivyo uvuga ugeramiwe ni ikigarutaka biga wubaye ubwo n'ubwoba gusa ukorera ko n'ubwoba kuva muri groupe ya Murika hose dusemerera ngo mureke kwemera inkuru zitagira ivyemezo ntimwumva gasore ndagusavye iki yago tukirekere ngaha tugebe urazi neza ko tudahava duhuza ico racumva sinzi ko barengero bakuguze sinzi ko bagutwaye umutwe twebwe turakanuye ivyo bimenye ukanure amawongero koresha n'ubwenge bwawe iyi situation kuri izini rikituma abantu batanga inkuru zitarizo yego iyaba waruza gashomera indimwo niho wovuga ko inkuru nk'izatarizo erega nivyo nyene ndiko ndakubwiye vyagute abo batanga ibihuha bikika muri ivyo bihe nyene biba bigoye nyene wowe uri muri ivyo ukaza wumva ko ari ukuri urumva we bakoze aho urwaye nyene uravyemera nyene je ngira kubwize numva kwemera utabanje kwitonda ko ari ivyo inkuru zose zica ku ma Facebook na WhatsApp ni kuzitondera kugira ntuze kwagiriza abandi ibitagira ivyemezo Sigara muri kugiye nka saa moya kweli. Ahubwo we navyawe mariza urashobora gutuma kwinama hamukacucerwa kandi ari we uyikoresha yibaze neza kabashe ni mumbabarire mwe ibikora ntimuzi ko bikora abagabo ahubwo umugore yibaze nibaza ko akanama ejo tukagira hanyine kugira ducungure umwanya umwete nta kibazo kandi rero kurya nabibandikiye muri groupe kuri je nabuze solution nimwe nofata kare kagenda rimye hari abagabo ntiyagwibara no kuri umuti uraboneka tu toyo wiyemere buhoro ibyaha kuri izini na samandari ntibigira umutwe yabigatoreka inyishu ngaho jako rero mumbwire kazoza k'iyizine uko mukabona hanyuma munyereke uko twobigenza kugira ijya projet yo guha amakredi ama association de pêche ikunde vraiment umvise sindagutevye amarico sindagutevye kazoza kayizine nakombona ubwato bwa kijambere bundi butabonetse nivyo from 2 amakredi nayo tuba ku makonte ya izine ziri vide point final none haufashije kipre hakenewe solution rega none situation iri kuri izine twese hano tuyizi ayo madeni twatanga yovahe Mariza erego havusanga gipe avuga vyukuri none ukuri kubaha imitahe tuvyihoze sivyo twiyumvira ukundi n'ukuri kugira izini subire guhagarara neza ni ngombwa ko dusubira kudandaza amafi hanze usora rero hakenewe imikeke myinshi muca mwumva ko dukeneye korabo ega korabo ntawa yanse kuri ntawa yanse gusa sindiko ndabona neza icuburyo from icuburyo nyene nico ngoma subiramwo mari mbega ayo mafaranga yova mu mitayi kwiragizwa mu mashirahamwe yose y'abarovyi izindi rayafise nico kimviriza turaraba rero ayahari turabe twongereko amwe twashira ku ruhande y'intega bizoza yoca kwira intega bizoza ni ntakogwako kabisa aho rero vraiment agenda vyumva kumwe na gipash ushaka tuzogwe mwisanganya vraiment byo kubura ivyo duhemba abakozi no kutari haroye nandi mafacture ntuzewe Mariza ijya stress nitwoyikwegera n'ukuri nega basha dufatiki ata amafa kuye dufise nubundi situation izotera iba nabi gose
mushaka gusubira mu gashomeri kabasha oya reka iyi situation burya ntiyoroshe kujera mw'abantu ntiyoroshe igikenewe ni inyishu y'ikibazo kivuga ngo kazoza kayizini tugashire mu minwe y'amashirahamwe y'abarovyi wi uno. Okay, rero ndabereke reka iki kibazo tukirazi hanyuma ejo aho bukera turondera abahinga mu vy'amakredi investissement hama bakidufasha cyo nico ndashaka ngo byaye bigenze neza 10 mama uramuzi wadandaje menshi kweli uno musi banshoreye n'umutima urahimbagwa hasigaye twubona utwo mana nukuri hoba n'ivyo erega mama nanje canryoherwa iyo mbonye umunsi wawe wagenze neza. reka ndahagusukire ukamarire ndabona urarushe. Wesha mama nukuri ntusukire nukuri nikumanuka ete yo je numva takintu na kimwe shaka kunywa canke gufungura. wagwaye wapi nukuri singwaye gusa mama nukuri si wanje wagenze nabi mana nabi cane nukuri maze gutomera akakajerero kugira ngo istoma ntimererwe nabi. Oya mama nukuri hanyuma ucunyiganira ivyo ari byo. Eka sha mama rekana n'ivyo vy'amajuje ico nkeneye ni dushe gusa nta kindi. Ariko ubisagenda umbwiye ivyakubayeko. Eka sha mama reka ivyanje vyama mu nzira. Iyumvi TV bayipirate igo hashoboye gutora solution nkacambura amahera yo kugura logiciel kugira idebloke. Gusa reka sha mama ngaya ndayafise mu minwe. Mama oya nukuri je wayo sinokubahuka no kuyagusaba Imana yo mpana kanyenyeri. Hari umundi mwana no je mfise ndonderera. Mama nukuri akona gataye kawe urumva bika uzoja kurangura ibindi vyamwejo kugira ukora yandi majuru. Erega kanye za undo nkakanyungu gafatika. Ndabizi nukuri mama wibagiye ko nukwa mwampi ndafunise. Mama nukuri ibyo byose ndabizi ariko ayo ni gwawe sino yakorako. Wewe urakeneye kugura imiti kandi urazi kwizimvye ma urabwanje sa uyitambere nkeneye gituma ntakenera yindi miti nuko kubona unezerewe rero ntugire ikibazo siko umutahe nzomenya uko ndondera uwundi. Mama n'insiste pas nanje Imana izonshira inzira iyo logiciel ndayironke ntarinze kuguhwina s'il te plaît. Nambo ugomba kundugiriza attention wewe mama kanyenyeri ndazi kunkunda nukuri ndabizi kandi cane wewe ndazi ko nukumfira womfira mugabo nukuri no mutante pas. Mbega nyamutaha uvuga si wowe umpaye nikorera iyo noti ngo ngiye kurangura nawe uyakeneye. Mama chérie nukuri jewe ndazi neza ko ari umugisha kukugira nije nawe uguhaye ariko singira ndawukwishutse urumva mama kandi vraiment ndagusavye ntahure. Ntugutahura gute aho bibaza ngo nzinduka kuronderera jewe. Ndabizi ibi byose ni gwawe mwana. Ndabizi mama kanya akira ya mahera mama uranyumva akira. Sha kwa kanyenyeri ntivyoroshe namba ni mu bice bizokurikira. Ubu naho ni wa mwatosomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko nkuko dusanzwe tubimenyereye nimanze mureke twibukanye akabazo kari kabajijwe. Toyoyo aricuza ingene kahise kabi yabayemwo katumye akora amakosa mu itunganywa rya usine. Bega urongoye abandi afise ibikomere vya kahise yo kwigenza gute? Intererano z'uno munsi reka tuzihere kuri Cedric ava mu bisoro umunanira ariko no musaka baba ngaha ngisagara ca Bujumbura yagize ati urongoye abandi yafise ibikomere vya kahise ico yokora yogerageza kuganiriza abandi na cane cane abo badasangiye umugwi ati kuko ivyo vyotuma atahura ko atari we gusa yahuye n'ibibazo bigatuma yirengagiza ivyabaye bibi agategura kazoza keza. Ubundi munywanyi yatwandikiye ko atashoboye kwivuga izina yagize ati iyo umuntu abaye indongozi afise ibikomere ku mutima vya kahise abwirizwa kwitonda ati kuko gufata ingingo ntivyoroha ati kuko yifata agasanga arikomerekeje ubugira kandi canke naho ugasanga ije kukwandamiza uwamuteye ivyo bikomere.
Wundi munywanyi yatwandikiye ni Wilson Duwimana abanga mu gisagara ca Bujumbura neza na neza muri quartier asiatique hafi y'ikibuga Tempete yagize ati urongoye abandi afise ibikomere vya kahise yobanza kiyakira mu vyo yabayemwo hama akabona kubana neza n'abandi bari kumwe mu buzima bw'uwo mwanya arimwo. Ubu naho ni wa mwatu wasomera intererano mwacije ku muhora wa WhatsApp aho turabona Fulgence Sabimana ava mu ntara ya Gitega muri commune Bukirasazi ku mutumba wa Kibuye yagize ati urongoye abandi afise ibikomere vya kahise yogerageza kwitahura ko yakosheje agategerezwa kwikosora ntabandanya akorera mu makosa yakoze ubwa mbere ati kandi yo kwibuka ko gukosha bishikira bose atariko ikibi no gukosha ntiwikosora ukaguma muri ya mafuti ati rero yorema agaserukira abandi neza ati kuko amakosa yamubaye ko muri kahise yari inyigisho y'ubuzima buzoza. Uwundi munywanyi yatwandikiye ni Yarumuremye Rishari aba mu ntara ya Mwaro muri commune Kayokwe muri zone ya Muyebe ku mutumba wa Gitunga yagize ati ufise ibikomere vya kahise agendana ibikomere mu mutima ati nk'umurongozi w'abandi kugira bigende neza mu burongozi bwiwe yokomeza ibiganiro kubo basangiye uburongozi bakayaga ku vya kahise umwe akavuga akamubakiye kuko ngo utaramundu gatarura ibiboze ati bamaze kuyaga vyotuma vya bikomere yagendana bihera kanatsinda ukuri guherera mu kuyaga ati umurongozi rero yoca ashira imbere neza yabo arongoye akirinda ivya kahise kabi kugira uburongozi bwiwe utegwa amashurwe na bose ati kuko boba babona ko hari vyahindutse. Reka intererano z'uno musi tuzirangirize kuri James Hatungimana avuka mu ntara ya Ruyigi muri commune Bweru muri zone Kayongozi umutumba wa Kanisha yagize ati urongoye abandi yafise ibikomere vya kahise yogerageza kwihangana ati kuko mu vyakora vyose agumya ashira imbere ivyamubabaje bituma akora nabe akicuza ati rero wakomeretse mu gihe ari umurongozi yogerageza kwigenza neza mu burongozi bwiwe atitaye ku bikomere kuko uko yoguma vyibuka akabishira imbere bituma bigenda nabi mu gutunganiriza bamwe abandi akabarenganya bitumwe n'ivyo yatewe na kahise gutyo ugasanga ivyo yokijije aravyishe ati kubera ko ivyo akora vyose atwagwa n'amarangamutima y'ibikomere yatewe na kahise. Reka intererano z'uno musi tuzigarukirize ngaha ubu naho ni wa mwatu wasomera akabazo ku gice mwejeje gukurikirana akabazo nakagakurikira mwumvirije ikiyago ca Gasore na Rudagara. Mbega ibimenyesha makuru bifise ikihe kibanza mu kibano casinzikajwe n'ingorane? Ndasubiramwo mwumvirije ikiyago ca Gasore na Rudagara. Mbega ibimenyesha makuru bifise ikihe kibanza mu kibano casinzikajwe n'ingorane? Akabazo murakumvise mukaba mufise ico muterera ni mutwandike kuri ya numero mumenyereye ariyo 61 ubusa 9 eka nabo bo wifuza kwironkera igikino murikira ukuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp mutwandike kuri numero 61 ubusa 9 doheze tugushire muri uwo mugwi. Mushobora kandi no kubandanya mudukurikirana ku rubuga rwacu rwa Facebook. Imbere yo kurangiza reka twibukanye ko cari igice c'amajana 816 muri rwa rukurikirana rw'igikino Murikira ukuri. Murakoze naho butaha. Cari gikino Murikira ukuri. Murikira ukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza.